abo bantu bariko baravuga ngo Lorilo ashire kuri 10,000 kuri 5,000 bareke hypocrisie kandi barabona ko Lorilo arabashinda people. Lorilo numu legend kandi numusani ariko arakora kandi arakomeye. Lorilo yo muririmvyi wa mbere yatanguriye gusohora clip nga mu Burundi ibona. Ari abantu dufitane amabifu barategura amashoni bashobora kumamagara bakamagara n'abandi n'abandground bakamagara umusani adafise poids ndamusumvya byose kuririmba kwambara kuperforminga ariko jewe na Lorilo na Fizo turacari muri ushobora kumbwira abasani batanu nje ndibaza ko ni batatu Bidondo Lorilo na Fizo na undi musani mu legend wa kera ariko arako Sadbisi wa kera Sadbini coming baririmbe bakaririmba basaduke bakubite mena tamani rihajya hiti yanje imwe irashobora gutwara hiti 10 z'abandi coming bariko baraza aba papa surtout aba papa aba manager abantu batunze babana n'abagore bawe muri hypocrisie nibashwana ariko ukamumviriza ko umugore yagyama mu chambre n'umupapa afise abazukuru agatandukana n'umugore w'iyo machambre vraiment umufise ubwenge umuntu murakundana 20 kenza ugatura chambre yawe n'undi chambre yiwiwe mutatiriana sumu sasa kamata bibi yako mutandike makofi mupigane ndi kwao sawa na murekipere tena mutandika sawa na murekipere munarudishana ndo mapenzi narudia lakini hapana kusema wewe dada chumba chako na mimi nilale chumba changu. What's up my people, mwese ndabaramukije muherereye mwese ari muri hose ndabaramukije ndabahaye mwiriwe na mwana musivani na mwese aherereye uri mwijoro kuri mu gitondo kuri ku mugoroba mwese ndabagumbiriye akajwi himbaza Delicia nko musanzwe mukamenyereye narabwe sinicaye ndahari kugira ngo ndabazanire impano zitandukanye ndahari kugira ngo ndabazanire abasani yaba abatamaze imisi bavugwa abatamaze imisi bakora bose ndahari kugira ngo ndababazanire kugira ngo bandanye ubu umuntu wacu bien sûr ari hafi utibagira kugira s'abonner j'aime commentaire partage kugira ngo bibandanye bimera neza cyane. Today twagendeye umustar sino umustar gusa turere twose yaradufatishije ubu n'umuririmbyi n'umudandaza akomeye cyane nanoneho twamusanze ku kibanza ciwiwe ahasanzwe akorera imirimo yiwe ya misi yose uko musanze mubiza batandukanye and then n'abatarabimenya nabo nyene turaza kubibamenyesha ni General cha Bidondo reka tumuhikaze n'amashimeshi cyane ikaze cyane turabaramukije ndakubabaza TV twagute yitwa Akamo TV wagwa turakuramukije turaguha ikaze kuri Akamo TV komera amahoro assalamu alaikum bavuga assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh by the way turi no kwezi niki ntavyonze ariko araza kubitumenyesha ari mu mafungo tubanze tukubwire kwanza felicitation na courage kuko si vyabose mu mafungo merci beaucoup ni mu mafungo ukwezi kwa Ramazani mukanya turajya ifutari bavuga ifutari mukanya asigaye ndibaza ko isa imwe mu mwanya wo gufutura n'amafungo amara igihe kingana gute nibaza ko ni 30 jours hari igihe turafunga bivana hari igihe turafunga 29 jours hari igihe turafunga 30 jours bivana na communication iva hanze kuno batubwira ni mu bamizi mbona omega hari urukundo rwinshi cyane kumbure bivanye n'ukungena ahantu tubibona hatandukanye nk'uko bivuze nk'ifutari ni kenshi dusanga hariyo nk'abakizwa cyangwa abantu batandukanye sinje kubatyoza nta numwe tuko turatyoza ariko nk'abamizi nk'uko nkunda kubibona ukasanga n'abantu begeranya abantu kugira ngo basangire baje hamwe nk'ivyo by'ifutari uvuze je ntatandukanye ndamaze gutumirwa kenshi kumbure wibaze nk'umuntu mufunze ariko akagutumira biva kuki mubikora kubera iki kubera urukundo uraziko abamezima dufise urukundo turakundana kandi ikindi kintu
turafise ikintu bita ikigongwe sinzi ko bayita uruma ya ubone ko umuntu ashonje ya ariko arakorera Imana utegerezwa kumufata neza icyo ufungura nawe ukamwegera kugira ngo umusangire uronge nawe iso wabo ya Generation Bidondo niko abikora cyane ya ndabikora sinshobora gufutura je nyene kandi mbona ko ari abagenzi bafite inzara bari pembeni abavoisin n'umunsi wa Raidi abamizima n'abatari bamizima umunsi wa Raidi ndonsa amahera ari ukuntu neka indya nyinshi ipirawo tukamagara ababanyi n'abagenzi n'abana bo mu barabara tugasangira turabizi nk'umuntu usanzwe uri umuririmbyi canke nk'umuntu asanzwe akora akazi k'uburirimbyi nk'uko dusanzwe tukumenyere kuri umuririmbyi bigenda gute uretse no kubura umuririmbyi kuko amafungo numva umenga ni ikintu bisaba yuko uha akanya ugafunga neza kumbure nyimba usenga ntavyonzi nk'umuntu w'umuririmbyi birakorohera canke akazi k'uburirimbyi akazi ko ku fashion bimeze gute bo ikintu je mu mafungo ikintu ngunda gukora ndahagarika ikintu ca mbere ama concert kuko mu biteramo umuntu ushobora kuhurira n'abandi bantu inzoga nk'abakobwa bambaye nabi ntibishobora kugendana n'amafungo umunsi mukuru w'amafungo wa Ramazani ukwezi kwa Ramazani ndakunda gukora ndi ndani nimba ari ndi kuri shop cange muhira cange kugenda kurangura gato muri studio sinshobora kuririmba sinshobora kwinjira muri studio ngakora ngaririmba oya ndahagarika ibintu byinshi bivana kuntu birashobora kuzana probleme ku mafungo yiwanje dufate kuririmba kugira amakolabo gutembera ahantu hose amaligala ndahagarika ibintu byinshi nico gituma ugasanga amafungo yanje yagenze bye kuko mafungo ni ikintu gikuru cyane kuri jewe no ku bandi ni ikintu gituma umuntu akagenda abe responsable wow ni Generation Bidondo nkuko nabivuze nkuko bibabwiye Bidondo ntari bwipresente n'umupapa Bidondine umugabo wa Bidondine kubana bangahe bimeze gute Bidondine nibaza kuba muzi baramuzi kubana bangana gute ya Bidondine n'umugore wanje wa mariage afite abana batanu ya voilà abana batanu afite abana batanu na Bidondine wiwe nahantu hese twabonye ku marezo socio atandukanye tukubona uri kurarira sinzi hari habaye ikensorite bimeze gute uririra umugore wawe ndibaza ko je na mugore wanje tumaze imyaka myinshi cyane na sinzi mu Kirundi baita gute au mu Kiswahili wanasema uwezi kuosha masahani pakose kukulia kama unakosha masahani mbase ukitia zinale unaona yani unaona turabana myaka myinshi safe turiko turagenda muri 14 ans ya mariage plus 2 ans y'urukundo ça fait combien 16 ans ya 16 ans mu rukumwe n'umuntu ni myaka myinshi ni bamwe bafise yo chance turi kumwe na Bidondine bamwe yashobora gukundana 5 ans 10 ans ugasanga bihere ariko twe 16 ans ni myaka myinshi turi kumwe ari gihe turagwana gatayi wabo nanje ngagenda mu byiwanje mugabo kubera dufise abana nanje ndi mu responsable ndakunda gusenga nawe arasenga nkamuhamagara sheri ibyo turiko turakora nibiki sako taha muhira agataha tugasubirana tukabandanya kuba kurera abana muzima nuko kuko abantu watu ambao mshwani hamwezi mkajua hampendana ni uongo abantu badashwana nta rukundo ruhari kuko mukujya gushwana niyo umuntu wose akavuga niyo umenye umuntu wose akavuga colère ico kiri ku mutima kubera gushwana nanje na Bidondine nico gituma turabandanya dukundana kubera turashwana ngavuga kolere ibiwanje ivyo sinshaka ngabivuga nawe akavuga ivyo adashaka bwana Jesse nshaka iki niki nimba ruri clip ndashobora kuba ndi preza hajya uriko rakora clip nanje ngo sawa nawe nabugenzi n'abahungu uyu naka namubonye muri telefone yawe ndashaka umufute umubloke nawe bloka naka urabona
turiko turiproteje mu gushwana je nshobora kuba ndafisa aba Pamela cyangwa baratifa muri telefone yanje akababona ariko mu kwiga gushwana acavuga ngaba bloka kuko ntacyo bamari je vais bloquer toutes les pites parce que je protégeais ma femme ndashaka umugore wanje akunde c'est voilà nico gituma nawe ashobora kubloka nimbari ba Claude nimbari ba Jean Paul nimbari barahuriye mu mashure akaba bloka kugira ngo nami anifurahishe nanje mezerewe bien bwana uyu Claude twarayiganye ayo numwariganye ariko Jesse ndamushaka mu bloke man akamubloka ariko bavuza chakula kizuri kimepikwa na moto indya ziryoshe barazikora zatese n'umuriro ziba zishushe wifo moto wake ndo bitu bikwe butamu bimeze neza bishushe arabandu kenshi aba papa surtout aba papa aba manager abantu batunze babana n'abagore bawe muri hypocrisie nibashwana ariko ukamumviriza ko umugore agyama mu chambre n'umupapa afisa abazukuru agatandukana n'umugore w'iyo mashambre vraiment umufisa ubwenge umuntu murakundana 20 ans 15 ans ugatura chambre yawe n'undi chambre yiwiwe mutatiriana sumu sasa jiwazi kamata bibi yako mutandike makofi mupigane ndi kwao sawa na murekipere tena mutandika sawa na murekipere munarudishana ndo mapenzi narudia lakini hapana kusema wewe dada chumba chako na mimi dada chumba changu ngwatupendani tunaishi kinafiki oya nushobora kubana n'umuntu wawe mwarakundanye mukavyara abana ubu mufisa abazukuru mukabana muri hypocrisie ngo mukundana muache ndi kwabo wafanye vacances 6 mois 2 mois wende umurekipere mtarudia mnalala chambre kimoya c'est bien nico gituma shobora kuhanura n'abapapa abapapa abantu bakuze kubana n'umugore wawe muri hypocrisie c'est pas bien mubwira ico udashaka nawe akubwira udashaka nimba ari ngumi ziruke lakini kumenga gukubita umugore si vyiza no kumenga gukubita kuba kugashira urushi umugore wawe n'abatamakazi barabakubita je ndashaje n'umugore wanje arashaje nikaze pa kofi we utakuleta urofa kubera amatangazo ntoro umukubita kubera ukabana n'umuntu mudashwanya arigiye sumu mutapeana sumu umwana kufa jumu abakena ishie peke na batoto ndo maana watu wengi banauana juu munawekeana pourquoi unaita ça c'est votre femme votre épouse umugore wawe waramurondeye mwararondere buzima muri kumwe 20 ans 30 ans mwamaze kurongana abazukuru mukabana muri hypocrisie yani bibi anangoya tu ukufe anze kutoka na batoto badogo n'umugabo ararindira iki kigore cyanze gife cyandarongora abana kensa frema mwamagare nimba ari muryango mushwane bihere mucamumvikana ego man none kumenga kenshi birakunda kuvuga yuko nta mustar urinze uririmba ukabura umustar tukaba tukuzi kubaka umenga biragoye kuri wewe kuri Bidondine biragoye kubaka cyangwa turumva biragoye ku bantu bari hypocrisie mu rugo gose ku bantu bari hypocrisie wamaze kubona abapapa bakuze bafise n'abazukuruza bamaze gusoka n'utwana twa 15 ans twana twa 20 ans kubera iki bari hypocrisie mu bagore bawe aratinya kumusaba umugore wawe relation sexuelle dufatuko n'umumama aratinya kumubwira papa Fanny ndabikeneye urabona bakabana muri hypocrisie umumama akagenda kubirondera mu ba jeune garçon n'umupapa akagenda kubarondera mu ba jeune fille kandi afise umugore mwiza afise umugore mwiza mama ugasanga umugore we afise tayi afise ngidikwiye me ububizi gipapa gifise n'imvi kikagenda kubirondera mu ba petite sœur vraiment vraiment ibaze bishaba ko nawe umupapa ukamugurira mama Fanny reka bintu by'uburofa utamaye ndagufata ku ngufu ndabikeneye cyangwa tubishire oui c'est bien kubera aho uriko rica uriko rica urugo rwawe kandi uriko rica akazoza kawe uri umupapa ukagenda mu bana ejo mukahurira n'umwana wawe mu bubare ugasanga umwana wawe afise 20 ans mwigarigara y'umwana wawe urakundana n'abantu bari age n'umwana wawe ariko uriko rica nawe mama ndiko ndaguhanura nawe ugagenda gukundana n'abajene batembera
n'umwana wawe c'est pas bien Ibaze. bisaba ko kenshi mu nzu ubana n'umunzu n'umugore wiwe murategerezwa gusenga gusenga nico gituma abamizirima c'est bien murasenga cyane kandi gusenga mukareka hypocrisie mu nzu mushobora kubana munazeka hata 50 80 munakufa muko na amani juu ya nini amani ya kwanza inaanzia kwako mu nyumba yako kama ujui kutengeneza amani kwako mu nyumba yako nivyo hanze même si ufise mamilioni na mamilioni tout ça c'est zero byose ari ubusa byose ari ubusa bitafika mbele batoto batafuta banki batavyaribisha yo mamiliare yako lakini kama ulitia fondation mu nyumba yako ibintu byose meme kazoza meme la future meme abazukuruza n'abazukuru nico bazogenda ku murongo kuko we wabikoze neza mugabo abamizima bidondo menga baremerewe kwiyongera undi mugore uwo muco abari mwiza kuri wowe cyane mbo oya abo baremera abo araba bandi mu dini ryose wowe nta ufise araba bandi mugabo menga idini riravyemera bivyemeye ukubera iki ube ufise umugore yemeye umugore wawe wa mbere niyo azoguha uruhusha niwe aguha uruhusha yemeye kugira ngo urongore undi aze kumufasha kurera abana cange kufasha association yo munzu autorisation kandi ube ufise uburyo uyu kimuzia gari na uyu apate gari kitenge na uyu apate kitenge apana ngo ufise umugore aracari musore aracari mwiza ngo kagenda gutora undi ça c'est pas bien manake ko atamwemeye atamwemerero kumuza biva ku mugore wawe yashaje kuko banamuke banazeka mapema yani tumeze heka ya mwanamke akishafikisha 40 anazeka me mwanaume 50 anachari afise nguvu unakutana mume wako jena sinzi siko fort sikusoma sana lakini gisi nimesikia wasomi wanasema kama umugore wawe byamunaniye ku kintu cya relation sexuelle cange kugufasha mu bindi bintu bigoye ashobora kukubwira genda urondera umuntu ashobora kumfasha kugira ntugende mu bamaraya cange hanze cange mu bana batoya ifoke ni ugwaye sida cange biki amagara umuntu ashobora kumfasha ya c'est possible twinjire rero muri carrière dusanzwe tumuzi ko Bidondo n'umuririmbyi turabizi abakera abubu ntavyonzi murabizi yuko ari umuririmbyi nibaza yuko ku bantu bamwe batandukanye mwarabonye amasho yiwe mwarabonye ibikorwa vyiwiwe ariko ubu Bidondo twaba tumuzi nk'umuririmbyi atari karagaragara cyane mbe bimeze gute ntari karakora ku stage hatandukanye kubera ko yo bari mu mafungo oya ariko Bidondo amaze igihe kinini cyane atari karagaragara biva kuki sigiye kinini cyane ariko narakoze Bidondo reka ndahubwire umustar yiyemeje kuba atanga show egere yuko umustar atazigera zima azokwa amatanga show Bidondo rero ubu uya amasho yiwe yaragabanutse sana je ndi umufana wiwawe je ntabonye show yiwawe sinjohego mugabo mbo ari ikintu kingoye gato narawuguye entreprise Bidondo Fashion bisaba ko turayigaruka ko nayo nyene unatubwire yajya amashow ndiko ndakora ugasanga ama stage ni yakuye neza podium ni yakuye neza ari ibintu bigoye nico gituma ndiko ndashira uburyo bwinshi muri Bidondo Fashion narakoze giteramo na Lolilo mu Cibitoki kuri Noel kuri Noel ya après ico giteramo nakindi giteramo mfise après la Eid nshobora gukora giteramo ikindi kintu gituma naragabanyije amashow zirya show za mahera make cange za uwezo mdogo narazigabanye kugira ngo umuntu wangeneye turakorana tunagawa percent nshire uburyo bw'iwanje nagashira uburyo kugira ngo dukore show ininiya sizirya show umusani ariko araririmva ugasanga bafre ziriko ziravuga nabi nimezitumika sana lakini nimezipunguza ugasanga sonorisation imeze neza amabafre ariko aravuga nabi mugabo ndashaka
2024 ngiye muri concert umufanzi azoza muri ya concert abone ko iyi concert yarateguye rimwe neza yari imeze neza ni mugihe rero tukuzi uri umustar wa kera tukakubona mu masho atandukanye ariko tukakubona mu masho yandi wari ukwiye kubamwo nk'abastari batandukanye navuga ko bamaze kubibona kubyimenyereza basanzwe babizi kuririmba nkuko novuga nk'aba Fizo nk'abande tugasanga nka Bidondo ntari karatumirwa muri ayo masho byo biva kuki canke aravyidogera jewe sindi ibyo vraiment jewe ikintu cya mbere kwanza bivana kama umwanya sindafise hit arigiye abo bantu bateguye amasho bashobora ku na relation dufitaniye canke bagasanga iyo endroit nibonye ko gendiri populaire ibakunda kumamagara sinzi ikintu mbo sindanze ari abantu dufitaniye amabifu ari abantu dufitaniye amabifu barategura amashoni bashobora kumamagara bakamagara n'abandi n'abandground bakamagara umusani adafise poids ndamusumbya byose kuririmba kwambara kuperforminga bakamushira hajya je baca shira pembeni bivana kuko umusani uriko rakora si bose bangunda ari abandi bamfite amabifu bashaka indirimbo zanje zigabanuke ariko je narakoze indirimbo vraiment ngaha mu Burundi n'ahandi hantu ku force narashize itafari narashize ngaha vraiment nishobora ku zigazana tamani asigutishe ke Polina zigazamaze gufata baririmbe bakaririmba basaduke bakubite mena tamani rihajya hiti yanje imwe irashobora gutwara hiti 10 z'abandi bakamingi bariko baraza nushobora gushira indirimbo z'aba bapeti zirafisa amavyuzi ma 4 million ariko ukayishira hajya na tamani vraiment uzobona different yani indirimbo ya Dramati ntishobora kujamwe ne ya Bido sinavuze Dramati araba peti bandi bafise amahiti zifise amamiliyoni n'amamiliyoni ariko iwanje ushobora kwishira hajya ukayivuza nukavuga zigyaza amahiti ziwabo urashobora gushira zigya hiti 10 ugashira indirimbo yanje imwe gusa mu kuvuga bakavuga iyi niyo ndirimbo dukeneye vraiment ariko Bidondo ntibikubabaza iyo ubonye nk'umwana Jejo nawe uri umuntu wa kera waririmbye kuva kera ukabona nk'umwana Ajejo ari kuri hiti komeye cyane kumbura araje no gufuka Bidondo kuri wewe ntaco bikubwira nta mwana ashobora kumfuka ariko ujya mwana umviza ujya mwana ariko ara sinzi kuna urazi bateri ariko aranchanginga ariko aranchanginga kuko kuntu dufate nka Dramati cange Bface cange Kiriku cango Double J kujya kuntu jendi barakora bakaronga mahiti ikaduga bananishtua na mimi niangushe kingine kitu ibaze muba legend ubu bariko baravuga dufate nka ba legend batatu bane batano abandi babihevye abandi nubu na interview batanga ariko je vraiment murambona ngatanga interview YouTube yanje irimo indirimbo zine zishasha ziriko zirakogwa indirimbo zine ma concert hamwe ndiko ndakora abandi n'ama concert bariko barakora nama audio basi ni bariko barakora nama interview ni batanga ariko jewe na Lolilo na Fizo turacari muri ushobora kumbwira abasani batanu nje ndibaza ko ni batatu Bidondo Lolilo na Fizo na undi musani mu legend wa kera ariko arako Satbisi wa kera Satbini coming aba ba Emerson ni ba coming abasani ba kera ndabavuze arimo mu ba kera murabazi ba Epifamba ba Kiradodora ya Kubino dufate bare baraguprofita kera na orazi wanyu ba Jezi dufate bagya baririmbye ni bakera cyane aba bose ba Satbi dufate kutangura kuri Satbi bose ni bashasha tuko turavuga abasani bo muri 2005 baracari bariko nabatakiriho basosokei ba Perapsi dufate bandi bari bienfima shobora kubambwira naba abako para baturo bake batatu
turabakia batatu nundi yari asuguma gatoya ni Dr. Claudine na Nziza Desire ariko bazimia abapanya hata interview tena unamusikia wamaze kingana gute Dr. Claudine atanze interview ya nyuma ya itazi cyangwa harimo nako kugara baba bafisa ko kugara kugira oya umusani ushobora gutanga interview kuko batu bajwe kama uko hapana bitu bivuze yuko umusana ategerezwa kuba yotanga interview ukamenyeshwa ibintu ya kuba kuna ufise shop cyangwa ufise coming cyangwa wifotoze wage kuri photoshoot cyangwa wageza ga concert gatoya c'est bien unaanza kwa utowe audio lakini unabakia mu movement juba tu bafanzi bako basipotei ni Bidondo rero yavuze yuko hariho show ayaretse kumbure ari amasho mato ndashaka kujya muntu ashaka kugira show mato aze tugire nanje banshire muri organisation kubera ndabico nshobora gufasha nimba ari afise budget ya 1 million nanje ngashira 1 million tuca tupartage ku 50% tuyinjize ngo 4 million ngacha tura 2 million igia show tukayikora ica ibinini yakwa kuno kwa Diamond bakazanga mu Burundi na mahera yacu bakeneye bakaorganiza amashow baca bagira ngo kike ngo baduhaye 50 million ya wapi nabondo bari organize show tunabiyuba sasa nk'umuntu rero asanzwe azi nka Roriro umusanzwe kuba mwarakoranye ni umuntu ari mu kwitabira show nkuko bivuze yuko wahevye amashow mato inge Bidondo ya ari mu kwitabira show y'igihumbi hari abantu benshi amajwi y'abantu batandukanye ko ravuga ati nk'umuri agent nka Roriro kwitabira show y'igihumbi show y'amafaranga ya naya VIP 2000 ni kintu menga kimeze nabi kuri Bidondo bivuga kwiki bo bagya abantu Roriro je twaravuganye naramutelefone n'umugenzi acaranyereka kuntu bikora dufate jewe ubu ndiko ndategura show ahantu bita Makebuko Igitega Makebuko indi show ndiko ndategura ahantu mu Makamba ahantu bita Kayogoro none dufate umuntu adandaza amagi cyangwa ivyema sivyo ashobora kuza kuri bitano suriko uramutwaye mutayi wose bisaba ko iyo show kandi aragukunda n'indirimbo zawe arazifise muri carte memoire arashaka kumubona Roriro none Roriro agashira 10,000 cyangwa 5,000 uyo muntu azomubona gute bisaba ko Roriro akinjira mu hawo hantu akabona kuntu babiteguye akamura oya je nshaka sinshobora kuririmbira indebe kuko ahantu Makebuko cyangwa Kayogoro na muntu ashobora gutanga 5,000 kusa kuri abaruri shirako 1,000 cyangwa 500 cyangwa shirako ubuntu mudandaza inzoga kugira ngo ndashaka abantu bose baze kundaba je naragize show Igitega ahantu bita Makebuko nashitse kuri entrée nabonye abantu bari benshi abantu ng'ibihumbi 300 babuza amahera yo kwinjira kura bashire kugira kwinjira kumuraba Bidondo ni 10,000 cyangwa kuri entrée cyandava mu modoka aba bantu bose kubera bari hanze ngo babuza amahera yo kwinjira cyandamwa amagara boss wa mayengaye naka kuramu amahera yanje ya bantu umuriyoni wose sinshaka kuririmbira indebe reka abantu bose binjiye kubuntu shaka ndaririmba ndiko ndaperforminga ngabona abantu bariko barasara niyo chance yabo kubara kuweje mba mu gisagara hajya Makebuko umuntu kugira ngo ave hajyaze kundaba vraiment arangunda n'indirimbo zanje zanatabanye azombona gute yarishitike yiwe ari abantu bavuye Igitega centre abantu bavuye hajya ku mirima bazombona gute bivuze yuko Roriro abantu bariko baramutyoza cyangwa bariko baramutyoza irya show ni zakera hajya Gitega mu kupori kure batu batari paelare bamuone kandi baramukunda Roriro ariko Igitega n'ahantu hameze neza ari abantu Gitega 5,000 ni byinshi n'umutayi man 5,000 kabishira mu byema n'umutayi bisaba ko Roriro yarambye Bidondo iyo fasi nenda kuimba watu wawana lare ilfoni washushie watu wananipenda Loli mama tuibarangunda ndirimbo zanje ndashaka bari 500 n'igihumbi kugira nshaka abantu baze kundaba minishi Bulaya muri Amerika muzo France ma Belgique chandavu
mu gisagara Bujumbura muri Buraya Bujumbura muri Buraya kandi ari abantu ingozi barangunda Makebuko igite bazombona gute sa ukifanya VIP kila siku hautapataga abafansi kandi bagabanya ayo ma VIP ya nabajya niyo kazoza niyo fitiri y'igihugu ni ari ubu mu chef de quartier umwana wo mujino bose abana bo mujini bose bariko baribaza kugenda ahanze urona bale ndo na fitire ya inchi ndo kesho batakuwa ifo bayo gisi batakupa sponsor batakusupport juu balianza kukupenda ungali chini je gituma Lolilo namubwiye na 500 ungetia kama niyo fasi unaenda kupiga mifra amanuke na probleme kazima bosi ya noti we kibazo niki ashaka village yiwe abantu bose bakubonye ngo bosi wo ngaha umupatronaka yaratuzanye Lolilo twararyohega abo bantu bariko baravuga ngo Lolilo ashire kuri 10000 kuri 5000 bareke hypocrisy kandi barabona ko Lolilo Lolilo anabashinda people Lolilo numu legend kandi numusani ariko arakora kandi arakomeye Lolilo yo muririmvyi wa mbere yatanguriye gusohora clip nga mu Burundi ibona zirya zabacanjwa misi sio clip zile zilikuwa ni nibwo buryo bwabo oya zirya nama nani noti 10 batanga ni kuri Airtel sponsor imyaka si imwe Chanchwa misi na Lolilo imyaka myinshi kintuze ari difference ya 10 si imyaka myinshi ariko Lolilo niyo muririmvyi wa mbere yatanguye gusohora clip nga twese twari dutinya gusohora clip tubona ko clip ni ibintu birebire cyandamubaza Lolilo cyage nari mfise asigutishe iracari muri audio yari muri 2000 cyandamukurikira Lolilo none kugira ngo aba bazungu cange abanyamahanga batubonye tuzobikora gute bamenye visage Lolilo akavuga je ndiko ndakorana n'abarabu n'abandi bantu bafise ibintu bakagufata tuca dushira bica bifatanisha na audio Lolilo niyo yatangura ubwenge bwo gusohora video nga clip n'aba papi Jamaica bavye Jamaica abandi bariko baravuga ngo Lolilo what ni star kange kwa Lolilo si wote atungejurikanaga ya niko nasema ukweli twari kumenyekana gute atari Lolilo yani n'abantu bariko baramutyoza babanze babireke azokora ivyo ashaka amasho yiwe y'igihumbi wewe baba bamuhaye bose yazanye development ya clip nga mu Burundi bampatie saluti yake pako ngine ataleta hapa mavitu gani ma WhatsApp mnataka kumupinga kugira rero ngo turangize dusiginzira amavuta kwe kirere si ciza kumbure bidondo abakeneye ibintu byo bishasha ntakiri karakora ntakiratanga ibintu byo bishasha bimeze gute tuvyitegejyara Bo abantu ikintu ca mbere ndakunda kuvuga business yanje ngorera mu bwiza kuri 6 numero 29 imbere ya Biso na Biso mu bwiza nyongorera Bidondo Fashion abashaka kusupportinga baraja kunshorera panaro impuzu ikirato ivyiwanje ni original adanda by'abakobwa iby'abahungu byose na by'abahungu bivamuri n'impuzu za Sosokei kandi zidandaza ubu ni umustar vraiment ndamwemeye abandi ni za Tupac izabande antuka n'umustar ndandaza bya Sosokei hamwe na t-shirt za Lolilo za Big Fizzo na za Bienfima Boy ushaka ushobora kuza kwitanga komande ngaho Kaironga umustare wose wo mu Burundi ushaka t-shirt yiwe ushobora kuza kutanga komande nga bakayiguha ikindi kintu abashaka indirimbo zanje zishasha ni kuri YouTube yanje après Ramadan ndashobora kurekura indirimbo zibiri kandi video ni Generate Bidondo Generate Bidondo kubumva bakeneye kuja kuraba urubuga rwiwe rwa YouTube aho we barashaka kumutora kuri Generate Bidondo abakaraba ibikorwa vyiwe bishasha numwe daherutse gutanga show ifo yuko ategereza ni kweki YouTube yuwo batayikurikirana cyane Bidondo kandi uri mu gendo wa kera bivana urabona kera na ma YouTube twari dufise tuje kugurura ma YouTube tubona ko bapeti babitanguye nico gituma bazobimenyerera polepole bazobimenyera polepole kumbure ariko ni ya kera YouTube yawe ya kera cyane ari abapeti batanguye kugurura kera si turikia kufunguka macho hapa nyuma
kenshi indirimbo zanje za kera ziri ku ma YouTube z'aba pasteur bagenzi n'abandi twari dusora tugatanga mu studio baca bashira mu ma YouTube ariko turi tushabaciye atu dufate nga ma live million ya Fizo nani ziko ku ma channel za watu barebe bariko bana makiri banatoa manyimbo mu studio bana post sisi tunayaba kwa kufanya publicité kumbe bako wanapiga malaya yani kandi rero hari kantu nani bagiye kukubaza ku ba star badakorera hamwe atarukundo ico kuri Bidondo hari ico bimubwiye canke bimeze gute birambabaje kuko kwa kuno twagiye kujya kuno kwa Arafro kumwerekeza papa wiwe n'abasani benshi nabonye abaririmbyi batatu canke batano si byiza nshobora kubabwira tugabanye hypocrisy tushire mu rukundo kugira ngo dutere imbere kidole kimoja kivunji chao kama tukujiunga tutabakia chini uno musi nabonye Harmonize na Diamond bamepana mkono nikashanga nikaona kumbe aba watu banatucheza akili banayoa ariko mwe muriko muragira beef ya yukuri abandi bariko baragira beef ya business nabonye Harmonize na Diamond uno musi nyene kuri bari kumwe Alikiba na Diamond namaze kubabona kenshi bariko baragira beef ya business mwe muko muragira beef y'ubujyaja indani kabisa dushobora gutera imbere yani bakundane bakorere hamwe kugira ngo tugabanye colère dushire urukundo turashobora gutera imbere Bidondo rero tumushimire ariko tubibutse ahakorera kugira ngo yaba umukobwa yaba umuhungu azoza muteza imbere kugira ngo amushorere kaze mu bwiza kuri 6 Bidondo Fashion kuri 6 numero 29 mu bwiza numero ni 61 590 code ya Burundi asante sana bishasha kuri YouTube yiwe channel cha Bidondo bishasha byiwe muzobibona kugira ngo bigende neza cyane mwandaye mumukurikirana muri benshi ndagushimire Bidondo merci beaucoup tuje gufutari ni gufutu tugira ngo turangiza amafungo neza ndabashimire namwe mwariko muradukurikirana nizere ko mwafashijwe harimo n'impanuro nyinshi by the way yari Himbazange Delicia na Bidondo ndabashimiye sabone j'aime commenter mutibagira kubigira bye bye